ba televiziyo atakwihara nta juru, kuri uyu munsi mwiza Imana yongeye kuduha kandi ngo dushobore kuvugana amajambo y'Imana. Kazina kanje ni Nizigiyimana Liliane, nkabandi mama pasteur ku rushengero rukorera ngaha muri quartier ya Bubanza mu Kinama, ibarabara ry'13, inimero 110, iri barabara rija ku Muzinda. Ndongeye gushima Imana kuri uyu munsi mwiza yamaye ko twosangira aya majambo y'Imana. Reka dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Nehemiya igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 20. Ijambo ry'Imana riravuga, nanje ndabishura ntimana yo mu ijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso mufise i Yerusalemu. Yesu ashimwe cyane. Aya majambo y'Imana dujije gusoma ngaha na majambo y'Imana y'umukozi w'Imana Nehemiya. Ico gihe umukozi w'Imana Nehemiya yariko aragwanira kubaka Yerusalemu, inzitiro za Yerusalemu zari zamaze kubomagurika, ariko aragwanira igikorwa c'Imana kugira gitere kije imbere, ariko aragwanira umurimo w'Imana. Haduka abantu baza kugwanya Nehemiya n'abakozi b'Imana bari kumwe nawe, n'ubwoko bw'Imana bari kumwe nawe. Imana idufashe cyane. Turashimikira ku ijambo ry'uno munsi, ni ijambo rivuga riti Imana yo mu ijuru niyo izotuma bikunda. Imana ishimwe cyane. Nehemiya arahamagaza abantu ngo basubire kandi kubaka. Ntibyari byoroshe na gato, ariko rero arishimikiza amajambo y'Imana, arishimikiza Imana yiwe, aba hafi y'Imana, arasenga, aravuga ko buri kose dutegerezwa kandi kubaka. Ngo haduka Sanibalati na Tobiya muri ico gikorwa kugira ngo bashobore kubabuza. Sanibalati na Tobiya aravuga ati ngo naho musubira kubaka barabashinyagurira, ati nimuzosubira kubaka ngo bikunde. Ariko Nehemiya we yarahagurukanye ijambo, aravuga ati Imana yo mu ijuru niyo izotuma bikunda. Imana ishimwe cyane. Nshuti mukundwa, nawe uri kuraca mu bibazo, uri kuraca mu ngorane, ukabona ko umengo vyanse, wananiwe, warushe, urabona ko umengo ntibikunda, ingwara wivujije ntizikira, abaganga banakubwiye ati ntibikunda tamuhira, abandi ntibikundi no mu Burundi ni mu bindi bihugu, ubuzima bwanse ntibikunda, ntibifadika. Shaka kuvugana nawe kuri no munsi y'amajambo Imana yashize ku mutima wanje. Imana yo mu ijuru niyo izotuma bikunda. Iyegereza Imana, uhamagara Imana nkuko Nehemiya yabikoze. Witakambire, nawe irashobora kugutabara, irashobora kandi nawe gutuma bikunda ibyo ubona ko vyanse, ibyo ubona ko byahagaze. Imana ishimwe cyane. Ndibaza hari ibyo uri kuracamo ubona ko byahagaze, uri kuracamo ubona ko bitagikunda, cyangwa ingwara ubona ko bitagikunda kukira, cyangwa ubuzima uri kuracamo urabona ko bengo ntibigikunda ko byohinduka, ntibigikunda ko byogenda neza. Ariko kuri uno munsi reka duhamagara Imana ishobore kugira icikoze kugira ngo byose bikunde, kuko ari izotuma bikunda. Yesu ashimwe cyane. Reka dusengane nawe, wewe warushe, wewe wabonye ko vyanse, wabonye ko bitagikunda, reka dusengane nawe amasengesho. Mwami Yesu, uri Imana igira neza kandi uri Imana ituma byose bikunda. Turongeye kuza imbere yawe, ndakweretse uyu mwana data mwami, ingwara zanse zanariranye, uyu mwene data mu rugo gwe vyanse, uyu mwene data atamahoro yigeza aronka mu mutima we vyanse, mu gikorwa cy'amaboko yiwe vyanse, arabona ko bitagikunda, arabona ko bitakigenda neza. None Imana ijambo ryawe riratubwiye ni wowe nyene uzotuma bikunda. Reka rero guhera kuri uno munsi uyu mwene data yegeye imbere yawe, ariko aragutakambira Mana utume bikunda, bijya byose byahagaze, bijya byose vyanse, bijya byose byananiranye. Urakoze Mana, turakwizeye kuri Imana yumva amasengesho. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.